bamaze kumva yuko tumaze gutsinda amatora nshingamateka dushobora guhindura ibindi vyose bisigaye, twamenyesheje yuko borema Uburundi Bwabose ruhejeje ico twokwita mu Gifaransa conference publique, aho twagomba kumenyesha abanywanyi bacu n'abarundi bose n'abakungu aho ibintu bifashe mu vyerekeye gutegura amatora, aho twamenyesheje yuko urunani mu Burundi Bwabose barukuye mu matora yose y'inama z'amakomine, eka mbere bakaba banaruhujije gushira bamwe bamwe ku ntonde bategerezwa gushirako. Inyuma y'uko amenyesha ingene ibintu vyifashe, intumbero nyamukuru kwari ugutera intege abanywanyi b'urunani Burundi Bwabose n'abarundi bose bifuza yuko ibintu bihinduka, tubamenyesha yuko naho biri uko urunani Burundi Bwabose uzokwitabira amatora y'abashingamateka. Tubamenyesha kandi yuko ayo matora ari yakomeye, kuko duhejeje kuyatsinda tuzoca dushiraho leta yisunze ingene inama nshingamateka yubatse, ko murabizi yuko ndabivuze mu Gifaransa turi muri ico bita regime semi parlementaire, aho barya bagize gouvernement ni ukuvuga umushikiranganji wa mbere n'abandi bashikiranganji bajaho hisunzwe ingene inama nshingamateka yubatse. Ni ukuvuga duhejeje gutsinda hazoca habaho ico nokwita mu Gifaransa canke mu Kirundi ukubana hagati y'abagize inama shikiranganji n'umukuru w'igihugu. Ivyo rero bikazoca bidutuma dushobora gusubiramo gutunganya gushasha ingene uburongozi bw'amakomine butunganijwe, narirya dusanzwe twarakumiriwe muri ayo matora. Ikindi twagomvye kumenyesha abanywanyi bacu ni ukubabwira yuko bamaze kumva yuko tumaze gutsinda amatora nshingamateka dushobora guhindura ibindi vyose bisigaye, twamenyesheje yuko borema bakaja ku bikorwa bakigisha, na cane cane bakitegurira gucungera amatora. Twamenyesheje yuko urupfunguruzo rw'ibi bikorwa turiko turakora ku bwacu tubona ruhagaze mu vyerekeye gucungera amatora, tukaba twifuza yuko ku biro vy'itora vyose n'imiburiburi hazoba hariko abantu bacungera amatora babiri, ku buryo amatora ahejeje kuba nko ku munsi umwe gusa tuzoba tuzi amajwi urunani rufise buri komine. Tubonye ibishikiriro bidahuye n'ivyo dufise twebwe, duheze tuvyanke dukoresheje inzira zijanye n'amategeko. Ivyo bikazodufasha kandi kwegeranya amatora yo mu ntara imwe imwe, ko tuzoba tuzi yavuye mu makomine n'urwego rw'igihugu, ku buryo umugwi utangaje amajwi tuzoshobora kubabwira duti ivyo mwatangaje wewe nivyo twabonye canke ntibihe nivyo twabonye. Duheze rero dukoreshe inzira zose twemererwa n'amategeko n'imigirwa mpuzamakungu kugira ngo dushobore guhakana ibizoba vyavuye mu matora mu gihe twosanga bidasa n'ivyo twebwe twakuye mu biro vy'itora, makomine no mu ntara. Mu ncamake rero intumbero nyamukuru y'ikiganiro twakoze uno musi cari ico co guhumuriza cane cane no gutera intege abanywanyi bacu ko twitabira amatora tukazoyatsinda, kandi tugatako tugahindura ingene uburongozi bwifashe, tuganahindura ibintu vyinshi vy'ingene abarundi babayeho uno musi, kuko bizwi neza yuko igihugu gitera imbere canke gikena vyavuye ku burongozi. Murakoze.